Yesu araryoshe, Yesu amereye neza, Yesu arantangaza kandi arankunda. Mwemwe abantu badodora amasaha, yo mana yanje, ego navyumvise ndaje mana yanje. Navyumvise ndaje. Karita. Mahoro. Ego. Karibu. Mafiti na mozia. Karibu. Karibu. Uichendo. Baada ya mula kazi kwa mshika. Karibu Karita wanje we mama, uragenda hiyo ugapotera. Aho genda kubona n'igitangaza kabisa. Udakunda. Jewe ntabwo telefone cyane. Jewe ewe Karita. Muri telefone wawe ubu telefone wundi. Okay, ninda tangura kwandika ubundi. Allo. Ni sawa Mariya? Na mahoro ni sawa nawe? Ego. Reka. Urayanzanira muhira ukagoroba uyanyihere. Ntunamubwire ko je naho hari amahera dufitaniye. Sawa. Mbega Kari, ibyo numvise nibiki? Urazi ko Marita aha amafaranga umugabo wawe? Ewe Mariya cyane urakwita. Ewe Mariya aho ushaka udufaranga nakorera naturukiye naziganyije. Nje nganda duhereza umugabo. Ewe Imana zirare. Ewe Karita sha, none wewe ubigenza gute? Ndishomenda kubwira ahubwo urantangaje. Kubwiye mansose de la femme umve. None ivyo bisiguriye? Ndabibariwe. Uje ngaho udufaranga udutunukire. Nta muco uje ngaho uhereza umugabo. Ngiye ndakubwira ikintu kimwe. Umugabo n'umutwe w'urugo. Ategerezwa gukora byose. Ivyo je ntibindaba. Njenga udufaranga ndatwegeranya tukafu. Uti? Ugira ubwira ko amafaranga uronka utigera uyakoresha ibyo ushaka. Ntigera afasha mu rugo. Mama. Umva mari ndakubwire. Udufaranga naturonse ndatwegeranya nkatuziganya kuko nje mba nadukoreye. Uratiko. Arano basikikonda tuzuye bifaranga. Ndavye parcelle atati. Kari, ivyo mbwiye nibiki? Ninkinamico. Mari, kabanga. Umugabo shane nk'inzoka y'umuntu. Arakugira ngo mundi kazunguruka. Ni kurya. Rero mbega shanda kubaza. Mbega shatwa basazanje na twagusengezera twanje. Ntagenda munyegeza ibifaranga. No bafasha ngo iki? Ego mbwira twumve. Reka Mari kuba wigira umumarayika. Yakusha kwigira umweranda. Urakuranyumva neza. Umugabo niwe abazwe ibintu byose byo mu nzu. Niwe mutwe w'urugo, ni kuvuga atekereza ko byose kubyina. Urikuranyumva? Dore ntusubire kumbwira ibintu ntazi. Karita we, mugenzi. Nyumviriza ndakubwire mugenzi. Urugo ni babiri. Kandi Imana ihezagira bangahe? Ihezagira abantu babiri. Ivyo bintu byo kubasa tuntu twanje kuba wikwegera ko ibintu si byiza namba yo. Ndashamari, numenye ko we akabisanyegeza. Nukwiba. Umwe wese nukwiba. Nomenya ko dafite yabika nawe. Aha nashira ubutunzi bwiwe. Rero ngo mwe muraronka umwanya wo kwicara hamwe mukaganira. Mukavugana kazoza ku rugo rwanyu. Mubibona kumwe.
twebwe oya nukuri kose hindura ingendo urugo ni babiri ugashama umwanya umwe ntuvuga n'ibyo ubwabo oya nukuri ega shana hari igihe ukeneye no gufasha abiwanyu ugaca usanga biragoye oya aho muricara mukaganira mukabivugana ko gerageza muze muricara hamwe muga rero shaje tuvuga n'ibyo muga tuye dufaraga twa Mariya oya ntakora ko tugera twanda mubwira oya basi ntaco oya ego basi biherera aha mugabo mu nyuma mwige kwicara hamwe muvugane ivyerekeye urugo rwanyu niho muzotera imbere zobera mugabo sinzi ko ariko bizokunda nzoba ndakubwira